majoritairement et activement à son développement durable via la création d'emplois décents et innovants. Voilà la vision de la BGP. Iyo ndoto umuntu uri ngaho wese wategeza kuyimenya unayisubiremo yayininovoye kuko kutayitahura bizatuma ikugora gutahura ibya BGP ubone microfinance gozo ziko gusa ntabwo ucika umunyamutahe muri guverinoma sodeko atari umunywanyi w'ishiranga ya BGP. Ivyo murabizi mwese. Turi kwigerekerezo rya 8 z'ukwezi kwa mbere aho agaseke BTV kishikiye aha kuri centre communautaire aho kashoboye kuba kariko kaganira n'abene igihugu basanzwe bafise imitahe yabo muri microfinance Grosodeco. Kakabonanye rero n'umwe rero mu membre abanyamitahe twashe kuganira kugira nabo bagagaze umunezero bafise ku uyu munsi kuko uyu munsi nko nje kubivuga no munsi wabo. Icatumye mukorana uyu munsi mu byo mwasanze babashikije bikuru byo bari ibi. Ikintu cyatumye dukorana uyu munsi ni ikintu kijanye n'ukuntu imitahe yokogwa tukayongereza canke tukayihagarika canke tukabandanya twakira abanyamitahe canke tukabahagarika mugabo navyo vyageze igihe bituha icigwa ciza cyane tugatorera inyishu vyose hamwe umunywanyi wese w'umunyamutahe ataharyohewe cyane. Biragaragara yuko abo twashize imbere bari kubavyifatamo neza kuko bamaze kudushikiriza ibiharuro ubu bihari twaciye tubona ko hari aho twavuye kandi hari aho turiko turashika kandi hameze neza cyane. Mbere byatwiretse yuko ejo ni heza cyane. Wari umunsi udasanzwe ku banyamitahe biyo microfinance Grosodeco kuko bari baramutse baduha icegeranyo caho microfinance yacu igeze. Yego ni vyiza cyane twabonye mu gutera imbere ku iyo microfinance tugeze ku rugero rushimishije. Haratanzwe ubuzi muri iyo microfinance kugwaruka ari nayo ntumbero ya beje ishira hamwe inkomoko iyo microfinance. Haratanzwe ubuzi kandi si gutanga ubuzi gusa turamaze kugira ico turonka nk'inyungu muri iyo microfinance. Ivyo ni bikuru kandi hariho n'iyindi nteguro yuko twiduza tukava mu rugero rwo hasi tukaja mu go hejuru. Twavyumvikanye mbere twabishimiye turanavyishimira ntawe twabonye yabigaye canke yabigwanije twese abanyamitahe twabishigikiye na cyane cyane ko batubwiye ko umuntu wese azoduza ku rugero ashoboye. Mwafashe yuko mwokongereza imitahe canke mwagumije aho mwari musanzwe muri mwashize kuki? Ikintu twashize ko nyamukuru ikintu cyanezereye abanyamitahe cyane mu ijambo rimwe twavuga tuti beshi bari bazi yuko iduzwa ry'imitahe rigiye kuba ryinshi umuntu wese atazoronka nahahagarara. Muganya kubahwa representare gare yaduhumurije aravuga ati uwamaze gushika indani ntazosohoka. Yatweretse vy'ukuri yuko ari umuvyeyi atanumwe akumiriwe yaramaze kwinjira. Arasubira aratubarira ati ubu rero ikintu kigiye gukogwa nuko ubu unye umuntu azokwinjira azozana umutahe ukungana wose mugabo waramaze kuzana ibice vy'imitahe yaduhumurije neza aratubwira ati tuzobiga tubarindire gushika hata muntu numwe tuzoheba ngo agende kuko yaramaze gushika. Bisigura rero yuko yamaze gushika muri mvyeyi yarashitse ku muvyeyi atirukana abana biwe. Twavyumvikanye n'abari bagize ubwoba babona ko umengo ntiboyaronka bonyene bavuyeho mu nyuma babona yuko ari ibintu vyoroshe cyane kuko turafise nakandi kantu kameze nka cirque kari créé ose ya beje gashobora kugufacilita ingene ushobora kuronka ayo mahera utiri urushe. Iyo utetse bike warura bike nukuvuga twiteje canke twongereje yo mutahe tuca tuja mu rugero rwo hejuru kandi terambere rica giyongera n'umusaruro uzocuga. Twumvikanye ku bwa mbere ko tugiye kuduza iyo mitahe tuje mu rugero rwa mbere
ibanki y'igihugu itwemerera canke yadusavye kandi natwe vyari ivyipfuzo twumvikanye kandi ko tugiye gukora n'iyindi migambi kugira ya ntumbero yacu yo kugwiza akazi mu bana bacu muri twebwe nyene ubwacu kuko harimo urwaruka rwinshi kandi twumvikanye ko tugiye gukora ku muntu wese agaterera ingufu ko bishoboka kugira inyungu canke umusaruro uzogwire. Mwasanze microfinance rifise akamaro mu byo mwaravye uyu munsi? Yo basha microfinance ahubwo twasanze umuntu atayijemo yarahomvye niko no bivuga. Mugabo umuntu wese igihe ciwe kiragera ngirana igihe ciwe bitakunze ko kigera mugabo washitseyo azokwivuga uko nabibonye nuko nabisanze kuko nk'ubu jewe novuga ati ndi mu bantu bamaze kumva kanovera kumutahe kuko mu bihumbi 2020 novuga ko ariho microfinance yatanguye mu kwezi kw'indwi itariki 13. Hama rero buri mwaka turaraba ingene ibikorwa vyagenze tukavuga tuti ibi inye bikore ibi bikorwa ibi utunatwo twumvirize ingene natwe tuba twaravunitse mu kwitanga no mu gukora kugira abanywanyi bashobore kuronka akanyungu mu vyo bashize aho hantu. nibashwa baduke baze kugira ngo beinvestise muri iyi microfinance kuko ndazi neza yuko murazi yuko ubutama burababaza mu butama abantu baragwaragurika mu butama inzara iratera ibyago vyama vyashitse nibaze ba prevoyer en avance kugira ngo ejo canke hirya yejo bashobore kugira baze bavuge bati kuko iyi grosso deco novuga ni ije gutanga ihumure mu bene gihugu kugira ngo nabo bashobore kuzoronka akaruhuko keza surtout nka twebwe turiko twegereza imyaka ya pansiyo. Kuja hamwe nasanze ari vyiza cane n'umugambi w'igihugu ko abantu boja hamwe rero je no shinga intahe nkavuga ati kuja hamwe nabonye birimo inyungu ikigira kandi abantu bova mu bujiji bwo kuvuga ngo abantu bagiye hamwe baribana ntibigenda neza bitwara bamwe ariko twojijuka tukiga gukorera hamwe kuko iyo mukoreye hamwe gutera imbere biranyaruka. Abakenyezi ndabakaburira kwinjira dabo baze mwishira hamwe rya BG Burundi aho dushira imbere ibikorwa tugashira imbere urukundo tukanabahamagarira cyane kuza kuguruza amakonte muri microfinance grosso deco twikangure aho bashobora kumenyeraho vyinshi cyane.